nimba ari amakartier ya mbere asa amateka ngaha ku isi yo mwubahwe Mubiki. turabatinya cyane Mubiki. ewe mubiki muri vyose Mu chapati. akabenzi Kama dawa. Kama jiwazi. twagiye Turi muri party. Whiskey champagne na Bacardi. Sway full Louis V na Versace. Vroom vroom igipira muri parking. Yeah. Whiskey champagne na Bacardi. Sway full Louis V na Versace. Hey, vroom vroom igipira muri parking. Yeah. aratwica Bataraniro. yagiragire rap bakunze Magic TV bahuye muri muntu murameze neza murakomeye kuri mikro murakora kundo anjibisha ko mubibona ikiganiro cyakindi cy'umuziki ariko reka nakira abatumire banje buno muzi mwebanye ngene tanguye bakunze ba Magic TV turakomeye turakomeye natwebwe turameze neza mabuja It's so good. It's so good, baby. babita namika mucamubona na urazi Mirax Anturit ofisa urazi ko ufise abakunzi benshi muri Magic TV Ntumbwire, warabibonye nawe nawe nza kutubonamo nawe komantere zose namira Kuri IG na Mirax. XXX Yes, sir. urameze neza Ndameze neza cyane. urashima Tutanenda bakumbuye vuba. natutatu Naruka kera kera. bane bari mukumbura fo sana fo marafo ibyo bintu sibyo mbere urameze byo nawe I'm fine aha abakunzi ba Magic TV ndabwira ko ndabakunda cyane kandi namwe nari ndabakumbuye nizere ko Noel yagenze neza kandi na bonane tubyiza kuzogenda neza iwanyu bonane ngo uzogire umwaka mwiza Mwiza cyane mushasha. tuzi no kubihereza ko kuko turabakunda murazi ko muri ababosi baje reka rero dutangure na Mira ikiganiro yaje cyacu. kuga bonane Ego. sinewesh Namiha iki kiganiro bamaze kukira cyo kuri Magic TV Yeah. tuyaga umuziki Yeah. w'abarundi gusa ko tuko tubavuga ibintu bya bonane reka duhere ku ndirimbo Yeah. yitwa bonane ya Big Ya- K ya BK n'abandi benshi cyane Sanchez. Bonane, bonane, On the floor. bonane, bonane. bonane nizo mushoboye nta ngorane ayo mwabitse muyazane ikintu cya mbere Bifese yageze kuririmba Bifese yageze kuririmba mu ndirimbo ziwe yamarapi wagira ngo abaririmbyi bo mu Burundi ngo bakoranwa bajana amacinya na corona gusa ubu wiye bakoranye kwera bonane sasa rero Namira ikintu cya mbere Yeah. umbwira ijya ndirimbo ikintu cyayishe ukiyumva bakana wumvise kajenana muri ijya ndirimbo naga ibyiza tu Sininya kuvuga. Sini kumugaragara. ntambara byose wese ni mu rukundo aha So, again, ndirimbo first of all, tutayibeshye iraryosha gose. Iraryoshe. Yeah. Vibes. But I think yuko party ya rap yari kuja maybe hagati and not at the beginning of the song, you know. akaba ari Bifese on the Yeah, floor. kabari ego kama yagiye da. mu gihanda atari iciye Ego. Aha. Umva. wabibonye wewe oya ariko ingene zo itangura bonane akatamo rap itarimwo genre gusa rap yararyoshe hagati Of course. ashobora akono kama Hari akantu kaka beats kaca. yagatanze kwa Big yatanguye bonane Ne bone si afite iriya muri ndirimbo harimo akantu kuko ugomba kumera nk'ibintu byo muri Kongo Yeah. byabo Yeah, byo muri exactly. Kongo. hama Iwacu. champagne BK Iwacu muri Kongo. ba champagne ba BK bari barabimenyereye Yeah. umva rero Bifese rero ajya ahantu yaririmbye sai wiwe. nayiwe twatanguza yaratuvurize kidogo hari ukuntu itangura wumva ugiye wibarane utabwa ndamva agiye kurapa ati kandi yaracanye ari hasi gusa genre hagati acaraduza iciraryoha kandi ya gusa nyene urasinzira nka tuguma Trace tumufana indirimbo amaparole yari top cyane gose. turondera amahera tuzojyaro 31 na nusiko batubwiye muri Yagiye. bona Utuwe map. indirimbo rero icyo navuga ni indirimbo nziza Iraryoshe. irimo abaririmbyi Yeah. benshi harimo BK harimo Bifese harimo naho twaheruka Arafro, kera Shani El Pedro Shan Queen Champagne Estanish, Estanish
nta wundi twibagiye ndibaza nawe barakwiye barakwiye kandi n'abaririmbyi barenze Yeah. baronde n'abadansi atamba muri rya ndirimbo yo kanyonga isusu neza jewe buriya rero meme yavuze ati ngo bifise yajya aratanga buriya yarigize n'umudansere guhera muri kora mugabo ibyo bintu sivyo abantu sibo mugajya nunani aranyonga isusu neza istanisha ko kwa yego vraiment naragashimye tugere ku ndirimbo igira kabiri Yego. tutaravyibagiye reka cyo tuvuga indirimbo isohotse ubunyene ya Big Fizzo nimba ari daddy face ya Daddy Face isohotse no musi ku mugoroba kandi Big Kandi Fizzo ujya yari mu- ujya yavyanditseho mu- yitwa Monica indirimbo yeah ariko uwo mu Daddy Face umurundi oya ari mbigiswa n'umuntu wo muri Tanzania okay indirimbo ukuntu imeze meze neza ego imeze neza ifite n'amaklipe meza mugabo ni indirimbo nyene sinzi umenga Big Fizzo umenga hari ukuntu yaramusondetse yarimvye n'agapariti nyene gato Ego. Yeah. bo mugeze muyirabe imiryohe. kweri abantu batarayumviriza cyane natwe twayumvirije nka kabiri gatatu ntituravyumva fresh ako mugeze kandi turaza- niri kwa turaza Big Fizzo, kuyivuga. iri kwa Daddy iri kuri uyu Face mutipe Ni Daddy Face. kujya bandika Big Face umujwe Daddy Face Daddy DADDY okay nitwiganye nisanze Emery San Imana guhinduriye amateka ariko Imana si Yohani canke Asmani iraturindayo ariko Imana si Yohani canke Asmani kuva nidupfayo kuko iraturinda yajya kwandika injambo ko yansinze yajya kwandika injambo injyajya yanditse Injyajya ikinyarwanda ni actually je sinzi inco isigura indiyajya Yeah. okay indiyajya urakiza ariko yeah hypocrite I think yeah inco isigura injyajya no ni none umva shitse gucandika mu yacanditse mu kinyarwanda Yanditse kubera iki Emery San indiyajya. kubera kugira iki ngira kugire flow you know cyangwa kugira Indiyajya. none ni umunyarwanda aha mu Murundi none none kiravugika indiyajya mu kirundi bavuga indiyajya bera iriya indiyajya uvuga ibitavugika si wondi subiramo twumva indiyajya nawe uri njyajya okay reka tubandanye taracumura indirimbo nziza cyane indirimbo irimo amajambo ibintu Emerson yarinze nivyo guys faut pas kuba jalouse nagenze nyo koratera imbere sinzi ko muri anabibona abantu b'amajaruzi ntibatera imbere mu buzima ahantu Nahashitse. hatashitse byo nzofata aho ibyo bubiretse Uzobibona. gutumirako Emerson yarabivuze Ego. ati abantu jo baratanga amashano Kubera amajaruzi. kubera yuko umuntu yateye imbere byo bakamushaka kugira of course Okay. abahetezi bamaho kandi n'ababikora kandi waba umenya yuko igihe cyose hari umuntu uriko uragombera wumvirira gukorera inabi kubera ko Acaguma atera imbere. mukora akazi kamwe Voilà. Igihe cyose ugiriye umuntu jaruzi ugashaka umukorera inabi uzume kutazova ngaho uri icyo c'est ça. cyoco wa muntu wayikoreye aguma yavanze aguma As yabasha always. kumubona kandi vyiza vraiment usenga udasenga nta mpamvu yo gukorera umuntu ikintu kibi kuko Erega ntibirayo umuntu adasenga wowe usenga cyangwa udasenga mugabo ukaba wera mu buzima bwawe ata muntu ushaka Yeah, nabi c'est- atakibi c'est ukora bien. uravansa kandi Ego. ukora n'ibyiza it's Ego. okay ni indirimbo nziza cyane indirimbo Faut irimo pas être amajambo meza cyane Ego vraiment Emery Emery San San vraiment arashoboye musanzwe mubizi yaririmbye ibintu atwe bya twajyanye bamwe hari ni heza ni hisimuro hariho muri I don't think- arena n'andi Yeah, hantu sorry, h'amashugwe Ni kandi just- hari yambaye costume aribo Yeah, y'amakositimu yambaye looks amakositimu good. meza ego Isa neza. shine none niguzawe none Emery San Eh? no comment please okay tubandanye namusiga tubandanye twiruka kuko turihuta cyane Ibintu birakomeye Ego, cyane, vraiment, twese turadamara ibintu abona. biriruka Estanish nunkologe tunkologe ijya ndirimbo rero mu basitari gusa sinzi ko mwayibonye batanguye kubona bakora Feedbite. uduchallenge Barantown Runtown na Nawe utanarimwo? bivesi ko iki yagize ijya ntuze aborewe
aze tubwire neza why tuzi ko atanga inzoga Mfite indirimbo nyimba iri imboregwa ariko ibivugwa si ivy'imboregwa harimo ibintu challenge vy'amamape zikaducanga Sheri ntiwabonye Nova, challenge which means yuko alcohol atatagira clip, right? oya was coming soon birajanye. bagize yari no koroge baborewe tukoroge. bifesi yaborewe na katiruzi iki kiganiro kiba bifesi cyane twayakoze Werangira ni wagezwe ni waguma sohora abandi nimba bafitinye. tuvuga ari muri ikirundi byose Ari- n'ibya Estanish n'ibya Estanish arimo muri Pablo arimo partout partout reka rero tuvugane kujya ndirimbo ya Ntukologe ya Estanish Estanish cyambere Sheri urabizi ko tugukunda cyane mugabo vraiment hajya ahantu usohotse ugiye muri umusheri wawe Muri karagukoroga programme. nturi kwambara ijya pantaro Sheri wacu ukwambara Turetse ni pantaro. Nikomba Wambaye umupira w'imbeho. Tukoroge ngo Wasa ari kuko ari akanye ari w'imbeho. ngozi kuri ngozi mbaye oya imvura Foro. imvura yakiragwa ikiragwa Which means ariko yari mu nzu abaye umusonga yari mu nzu. abaye umusonga kandi indirimbo ntacibaye mugende muyirabe kandi iraryoshye iratwenza irimo Yeah. sinzi ibintu vraiment Estanish murabizi kwanze utabinaciriza iri kuri Mutananigwa. nyene Alliance Esther big up ibyo bacu bavyumva yuko reka tuge tutaravyibagira tuvuge indirimbo kugira Bifest tumukure muri gahunda Bifest na Pablo indirimbo vuga ikirundi vuga ikirundi urakizi ururimi rwawe uraruzi wigira umunyamahanga kandi utari we wigira umuzungu kandi udasa nabo aho uri hose vuga ikirundi kuko nico bose uri umurundi wige kuba patriote ahubwo cigisha abatakizi ureke kwihindura umuzungu nibaze ko ari igihe nyuma tuza Bifest bayawe Nusubire. ntagaruke reka tuvuge indirimbo vuga ikirundi muri Dubai sha abatabonye ikiganiro Khevia na twakoranye Mira Khevia ni ukuja Dubai Dubai. utasavye Bifest mujane umuherekeze anje tu umwana atamba neza Umusuma. atamba neza Yagiye nk'umusuma ngo Azagaruka bimenyeka na yagiye. Yesu wari kumutambira muri video Eh? wari kumutambira muri video Yo nta kibazo vraiment. Eh. Ariko bi ntigera nyumvira. Sinzi ko ari kubera ntigera nshaka ama video ndiko ndatamba sindabizi. Sayika zi kwidandaza tuzokudandaza. hajya bari kuri Instagram yawe baje kwiraba bigaragara ashaka kudufoto twonyene sha Naco Ushobora Bifest. kwanda umumoto. reka no man can treta next time bazogushiramo Sheri by the way reka tuyage kuri iyi ndirimbo yabereye Dubai bane bimana muravyibuka tubirindira ibintu vy'i Dubai bica biraza Mukanyosha. bagiye kwigisha abanye Dubai kirundi guys iyi ni talk show mutwihanganire turabivuga vyose iriya yajya mbere tubonye Bifest yambaye ubutura yego vura muri clip byari kandi yaraberewe yaraberewe ego byari byiza cyane amaklipe yatezwa kuba meza cyo tubaza n'igituma ratambara ikabutura kandi zimubera twari Dubai Sivyo nyene, igarashuka, mugabo ubona? mugende mwumviriza inyigisho zirimwo vuga ikirundi vuga ikirundi cyo kirundi mutavuga na Beyani wa Mukamenge mugabo ikirundi araza gukora ibiganiro utira mukamenge nta kirundi tuvuga ntimuze musubire murakivuga mugabo mugabo igiswahili nimba ari amakarti ya mbere asa amateka ngaha ku isi yo mwubahwe Mubiki. turabatinya cyane Mubiki. ewe mubiki muri byose Muchapati. akabenzi wala jari mwana kuvuga ngo menshi Muvyapati. umviriza kubera ko muva mu kigobe mukapikiri kuraba Magic TV utaraza mu Burundi akabenzi wacu guys reka don't tubigire kuko uraba Magic TV utaraza mu Burundi turagusabye wazi Bujumbura ntuzogende utari akabezi ko mukamenge kuri 11 indirimbo rero vuga ikirundi ya Bifest muje kwiraba harimo inyigisho nyinshi ababonye interview Ubona Pablo w'i Burundi. kandi nzogisha interview ngabe magic mu giswahili yantita kugira mumveko Pablo yavuze muri interview yiwe avuga igituma yaririmbye Jean vuga ikirundi abarundi b'amahanga bara Jean Stenga anyi byongereza Bigarish. oh what the fuck man bera Bazi icyo YouTube cyumvise acha bakaka ngo oya niko bavuga Jean nagira byogira kopie ko cyane uzi ko ari kibi what the hell bera cyane uzi ko ari bibi ivyo bijambo uri kuravuga twayiganye Ikibazo wenyene naje sigura pfa kwiparatura. juste mvuga ibyo bavuze Reka kwiparatura. sindaheza nawe umuntu Ni wiyambarira ibutura kabi. ubwiriza yarayivuze Mwavyumvise. abanyamahanga bacu musenga mvuga indirimbo iri kwande iri kwa Bifest mugabo muje gufollowinga Pablo ego Yeah. na Bifest mu following again and again ego
mugume hose uko ari habiri Gusa Bifest mumve ko Yego vraiment nibaza yuko ari n'ijyanyuma tuvuze Bifest indirimbo yitwa Mimshaka ya Victoria's Team. ugororotse azobeshaho n'ijambo riva kuhoraho intsinzi yanesheje sinukwizera kwanjye ndabihamya. Mimshaka ushaka kuyamenya urabazana Isaka. Mimshaka niyo amavuta y'Imana yimura imipaka. iby'igikundiro n'iby'icubahiro nibyo niyumvira buri munsi. ntamugororotse yahebwe Ekada ntamugororotse yahebwe. Ni gospel entre tarabe minusi tujya muri Victoria ni muri aba ni Mimshaka Je abo rero actually ni group. ni group baruka kugira na concert Ndenda bateri black. oya sheri when tuzahantu ba mugabo Jereka nta bintu. yego ni ndirimbo bari indirimbo Ariko nabonye ya mutabazi umva Okay. sinsenga. Ekisa yangize Samura nabo. ntuzusubire wewe concert yabo rero namire muramufana reka tujye muri concert yabo ikintu cya mbere nakunze kuri irya concert yabo hagitwa ndavuga n'icamba baje Kainos event Kainos Bella niwe yaserukiye Magic TV je ngira mvuge ku byo nabonye ku mafoto narakunze ukuntu mbonye imbere hari muga Bifest aragarutse mu ngongo hari muri yo concert hari Bifest hari Rantan DJ hari Miss Burundi tunavuga abantu uzeye ni bande kandi kanabonye muga nijya mvuze Bifest mumbare ndabivuga Bifest na Miss Burundi yorindira abantu bari fotoje Harukuntu. Bifest bari fotoje yazipotinze 1 2 3 4 5 6 abibaze ko tubabesha mu abantu nyene ifoto zazindi nyene impuzu zazindi kwa Bifest ku Facebook murabibona Sawa, ni rya mbere mateka ya Bifest reka twibandarenze rero gere concert yagenze gutembera nkawe wari uhari jewe vraiment abitwese promoteur bakunda bakora neza kandi baranaduhezagira mugabo byari ikintu ntashimye muri concert wi organisation iragoye twetu baragize retard nini cyane gose byabindi by'abarundi ego kandi ico kintu twashizemo nk'abarundi yuko ikintu ari gitangura nka 16h gitangura 17h ni bon mugabo bagize retard y'amasaha 3 umu artiste wa mbere agiye kuri stage 19h hari ibintu bya 16h mugabo nyene c'est pas grave kubera ni baratubwira impamvu vyabaye guco peut-être bazokwiyeskiza batubwira ati vyagenze guca na guca hama tubone ko batahura gusa ako niko gakusa nabonye sino byari show naho nabihera heje byari top Kainos event big up yari ryoshe byagenze neza it was dushimira nabo ba star twabonye ego shamuze murashigikirana apana fatana mu nda no mu mugongo byose ni byiza cyane byari ibintu ubone yuko na Victoria's Team bica bibaha ingufu zo kuma bakora kubona bashobora kwimvira gukora ikintu bakabona aba DJs nk'abajya bose barahari byamamare nk'abijya barashitse ni ikintu ciza cyane hariyo n'abandi bantu tutibuka neza muga mwarakoze kameme iyi ndirimbo ikurikira Bella yitwa Ebenezer ya God nishimwe aho ari bya gospel turayimaza cyane Bella binushe no ariko turabizi rero turabizi sheri kwa turasenga gusa ni God yahoze muri SMS Sons of the Morning Star rero yasohoye indirimbo yitwa Ebenezer bashira ryoshe vraiment n'igisirimba turatamba murahezagirwimo n'amajambo meza cyane gose God may God bless you genda mfollowing tubasabe vraiment abaririmbyi ba gospel mubibuke muze murabashigikira ko nabo still imana n'abarundi kandi bo bariko baranahaza n'Imana barakora cyane kandi umuziki bawushiramo amahera kugira basho kwaho ibintu byiza mubandanye kwimbaza Imana aho muri mood igezweho Power Team na Mr. Champagne sasa oya jewe Mr. Champagne agarutse ego Champagne ni bon iyi ndirimbo rero iyi ndirimbo It's a Friday tonight we have a party.
It's a weekend, let me enjoy my life, yeah. Leo ndio leo kwetu, niluyenge, niluyenge, niluyenge. Leo tutatumba, tutatumba, tutatumba mapumbe. Leo tutatumba, tutatumba, tutatumba mapumbe. Oyo, 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 oyo. Mungu mnaleta michezo. Oyo, 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 oyo. Check, check. Power Team na Mr Champagne bari muri Paris niyo twari tuvuyemo mu bayibonye nze hama rero basikungene baririmbye we igiswahili gusa okay ngahaje na mihandi siyo nta kintu kimwe yatahura nana kimwe namwe gusanya ni mo kantu kakavaye n'ibiringala turabitamba voilà mugabo nyene Mr Champagne arema turamutamba fo geramela bujaburiba galamela bujaburiba ama rero mukurangiza reka turangiza ku ndirimbo ya Loriro na Alikiba yes hama iyo ibe indirimbo yanyu ibintu vyabaye kuri Loriro aja muri Tanzania asaba ikimibuka igihe Alikiba zangaha ni indirimbo twaturindiriye cyane kandi indirimbo abantu bakiriye neza indirimbo bakunze narufise amakomanta benshi ego harabaye kiraho nyene ngashanda kugira ego hari akantu Mr Champagne yagize entre temps araje kuri Instagram raponda ije ndirimbo ya Loriro arayivuga n'abantu bacaja kwiraba hama rero biheze bagiye Mr Champagne caragaruka nabambiyaka kujya kunavuga Mshaona sasa ngoje ngo naraje ngaha ngo ndavuga indirimbo n'abero mucamuraga ndamuraduteranya okay Mr Champagne yabikoze nka base yari musavye Loriro inbox ati bro ngira kunuko nati fine kandi yabirabaje kwiraba hama avuga ati mwabonye abarundi ngene mumeze twabivuze nabi mwagiye kwira mugabe igisoka nimwigeze mwiyumvira rero abarundi please don't ikintu ari muhindure mindset ampuse ari cy'umurundi je akaviews ivro twimane na views kuraba juste ibaze muga rero oya acete Mr Champagne yakoze ikintu ciza kora iyo atabakajya akantu ka Mr Champagne sinibaza ko ibigeze ahigeze kandi rero nari kibaragize neza twarayibonye kuri page ya Instagram yarayipostinze Alikiba kandi asigaye rimba cyane n'abarundi right yeah that's good. May God bless him hama na Mr Champagne yagize neza ko byatumye rero hari abantu baca bajuje nivyo ndagira fo page baragenga baramutuka nini acaragaruka ari ya form ngizo ndabwire ntimuzosuye ntaramenye arabikumumura kandi setabye ndimbo baca bayiraba Lizo manini bagiye kwabwira yindi indirimbo ya pole abantu sibo izinana ni fo bali uriya mutize mu ararenze mboni ya top cyane iratesa sha ibi bintu sivyo abo bose twavuze mugende murabe kandi rero ndababwira ikintu kimwe nubwo tutavuze solite nubwo tutavuze iki turabibasavye vraiment ngende go and fold them muba supporting barashira mu muziki mahera mu muziki wabo barashira mu muziki mu mahera ho minuse gukasora bera nawo nyene niyo yajani umufatira wowe na utejwe kuri police none ha agashasha abuza akantu gatoma izinana ni fo mubwire ko ivyo bintu umviriza rero nitwebwe heze kwa Loriro atari genda mubwire kandi mu following bijya Mr Champagne yavuze nivyo basha fo pa yuko mwirukira ikintu kibi ibintu byiza bihari exactly banze mugire byiza nivyo biri mu critique inzira mu misi nzoza ngaha baririmbye ndabatuke kugira mje kurabye ezo twavugana ati mbero rivyo ntibigira nibiki ivyo bintu izinana ibintu bibi abo bantu bagira ivyo sibo ivyo bintu sivyo abo bantu sibo voilà biraheze rero mucamugenda no kwa Hack mugire subscribe ni Hack official hama tuyandanye tugiye guhinu afse na katama asindirimbo zitovye gusa ziri hot like a hit hot like a bomb ajavuga gute kata you are gone. Why your boy I said, do you want to feel that fire? And burn them tears, pan the cat to be your mother when me kill all the stress and the pressure. Feel the pressure when I waffy dance pan the slow down, slow down, slow down, slow down, cheese, chill out. Ibintu bibi kata kudakora babone kuma YouTube channel.
kudafollow Magic Channel katsa kudasapotinga muziki ndundi Katsa. nuko imana views nawe uraba umunota umwe akavyuzi kabakinjiye 2022 none vraiment 2022 let's support each other Yeah. 2022 ibintu vy'imitima mibi turabibasabye nuko tubihebe si vyiza Mwenda bazi. ibintu vyacu mwe mubona gute tubihevye bakunze Magic tubihebe ibintu vy'imitima mibi oya tubihebe 2022 tubisigire umwaka ego uyu 2021 ibe ube Mwaka. umwaka vyacu n'abacu anje Exactly. rero shaka kwivuriza umwaka mushasha ego vraiment Cane. turahera nze muryoherwe n'umwaka uzigende neza kandi muwandaye mufollowinga Magic Channel hanyuma retrante muduhe mape kwera tuhagaze ngaha natwebwe tugenge twese hamwe bonane bonane rero bonane aya majwi ndayabatuye bakunzi ba Magic Channel TV hajya jana rero bivuga kandi yararenganye Merry Christmas and Happy New Year. Rero mwaka wa 2022 basha. Je ndayifuje ko muzobe mwaka w'imigisha, mwaka mwiza, muze muronka ivyo mwasavye vyose. Kandi rero abantu base genre imitima mibi mutagira satwaye ngo ni naka basha umurundi n'umurundi utaje imbere umurundi uzawiteje imbere.